kandi ariko haraca ibintu byinshi bitandukanye n'abantu bari ko barakurikirana kuko bigenda birakurikirana turatangura ku ya Alvin Gucci atuzanira umwigeme bita Christa n'undi mwigeme yitwa LEA turabona ndetse n'abashinga nahe hanyene nicaye mu bwami bwa Hit Top TV niho bari bimeze gute ku bantu benshi bakunda kunyandikira bambaza ariko bya Landry nivyo yariye inoti nyinshi re Yes, abakunzi ba Star TV 257 all the way from Burundi, all the way from Star TV 257, Mr. Likoda, Mr. Meat, Ekianjende la Capitale. We know how we do. We have the best exclusive news. Ndini chekuri za divazoka ba Landry. Za zindi nyene baguma barabirako. LEA alikuwa anaikala pale. Alvin Gucci kule nyuma. Sijui mtu gani hapa kama ni nani, ni mushinga naye hapa. Alikuwa anajivalia zile makostime. Yo tuko pamoja na Landry promoter umuvumbuzi giseruka rukamvye yo mzee wa kazi ni aje mguu fresh tu mezeneza kama kawaida tunajua swaga zenyewe zinatokana na mtu na mimi kwangu ni kivadi neti miwani naona ni sawa tu na niko poa bro jendi capable kuvuga Kifaransa ni chonge umezeneza uko fresh kuongea Kifaransa ushapata nani ushapata sema Kifaransa biseme kwa bivuge niko bien okay niko pamoja na Landry promoter umuvumbuzi amaze kora byinshi bitandukanye amaze kuduza itara gushika nabo twasanze ubu unye bibagora izo tara yatugije ko bazirenga urabizi ga bro misi yose aho kwishima ushimwa n'abandi sinshobora kujanga ngo nitera amashugwe kubera ko sindi umuntu ari muri ubwo bwoko canke muri ubwo buzima ibintu byanje ndakunda kubigira kubigira private abantu akabari bavyivugira babivuza abandi sawa reka atari jewe uri umusizi na Landry promoter iraboneka cyane mu biganiro bitandukanye bro hari abantu bibaza ati ngo umuntu waba ariko baramushira hasi ahubwo iyo umuntu avuga cyane ahubwo ni haba ariko arakora branding iri kuri Alvin Gucci cyane ariko nka Landry promoter nko mu bantu bakora bishimwa canke bidashimwa bivanye n'abantu bari ahatandukanye ku bwanje vraiment novuga neza yuko ari ni plan tuzakazi kandi uraberewe bro asante sana papa iyo mberewe cyane kenshi ni Khalifa Regis Khalifa niwe yabikoze iyo mberewe kandi arigenda bikora kuri Imana none yabikoze gute none ibigoye ku buntu canke naripa franga wamuguriye yakurishe none we yakurishe none kuvuza mugiye rero ahubwo ifo ko aba stylist ifo ko abantu aba stylist abantu bakora izo business zo gucuruza ibintu by'impunzu zikunda gushikira abantu bamaze kumenyekana nk'ibi vyamamare dufise nka Star Boy nk'uyu ni vyiza yuko je oya ni vyiza nk'ugiye gukora ikiganiro ushaka kumwamamariza ibintu nawe abagira ikintu kana akaba yafashije aba yagufashije biba biryoshe cyane none business rero zikaguka ukavuga ati bana nambiswe na kandi usanga ari fresh Landry promoter bamubeshera bavuga ngo yambara impuzu ngo yaside usigajaga ariko abo bantu babivuga batabivuga ariko tu je naco biba bintwaye bwa ko jewe ntasho biba bintwaye ariko nibaze neza yuko nta kuri bafise nta nivyo bazi urumva ariko nkaje nk'umutarane ngo ntegezwa kuvugwa iyo batamvuze ndababara cyane ndababara cyane kubera ko jumwa ku munsi namantangaza abantu ni mpamvu rero batamvuze mbabara cyane kandi abo bantu batuvuga nibo baduha nibo badurusha go kuba kuri nosi haye nibo banguri nosi batakuvuga uzoburi gicibwa uri n'umude mudatongozwa nuwafuye baramuvuga nkeze jewe nkiyema rero urumva kandi nkeze nka jewe nk'umutananiko okay ko biri kose gerageje kuraba YouTube channel ziko zirakora neza kuri no munsi YouTube channel irakora cyane ntosiga inyuma ya Landry promoter kuko gerageje kuraba no kunari arakora byinshi bitandukanye kandi ariko haraca ibintu byinshi bitandukanye n'abantu bari ko barakurikirana kuko bigenda birakurikirana turatangura ku ya Alvin Gucci atuzanira umwigeme bita Christa n'undi mwigeme yitwa LEA turabona ndetse n'abashinga nahe hanyene nicaye mu bwami bwa Hit Top TV niho bari bimeze gute ku bantu benshi bakunda kunyandikira bambaza ariko bya Landry nivyo yariye inoti nyinshi re amaroka wocu bishura gute cece ndababwira ati bijya bintu nivyo
bon bijya bintu nivyo byarabaye kandi abadukurikiranye barashoboye kubona iyo bigeze niyo bitera bija batanga kudukurikirana kuva mu ntango barabonye bitera bija nuko ngene vyifashe gushika akanya gushika umwanya narashobora gutsinda urubanza nayarenga ajya nayo yoba yibuka umfite nayarenga yaribwe bice ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bano yuko nigeze kubishikiriza ngo kuri televiziyo yawe kera vuga yuko nibwe ama account zanje rero abantu bashatse gukoresha n'ubu baracari bakoresha amazina no munsi nabonye umuntu yapostinze ifoto yanje ndonka diplome Landry promoter ntazi utazi niyo yavuye ntazi nyene ashimira abafana biwe aho bamugejeje basakira inoti zare abatakumari ushobora kuba atarugi hariya mwose hariho bariya benshi hanze bikunda gushikira ni abakobwa benshi bikunda gushikira nabuhenda wowe ndazi neza yuko arabuhenda n'abandi batora inoti ku izina ry'iwawe canke ari n'abandi utora inoti kuri nkawe kandi kiyasho nigizo gushikire rero uzorayarya uzi yuko kiyasho kizutse ucemera bamwe bati Landry n'itorere ya nyene ni wari kitu kikubwa sana hivi usaona behind ni pakubwa sana jewe abantu banzi baraziguzanje tu baraziguzanje kandi this moment ubwira Landry ko iguyi wari ndumwe mu bahungu bari seriye cyane bijanye n'inkundo ndumwe mu bantu ndumwe abantu bari seriye je nkunze umukobwa sindamuvanga bro uguma you know me urabizi tu ariko nageze kuba ndabicamwo ariko warabisenze ariko narabiyevye je nkunze umukobwa ndamukunze ariko gushika akanya nivyifashe neza mu rukundo rwanje ariko kandi sindi mubi kandi nanje oya nacomba no mviriza nacombaye kandi dumwe mu bahungu baritsereye mu by'inkundo nibaze neza ko umukobwa dushobora gukundana akaja mu rukundo rw'iwanje nibaze neza yuko bitarakunda cyane gose ariko nibyashika bakambabarira kambabarira sana ariko ko biri kose bwamustoni guyanje tu hapana le ujyanye guyanje ni Christa bakandika muri comments ujyanye guyanje ngo afise agapoka ni naturere ngo imishatsi iwe ni naturere umwana mwiza bro umwana mwiza ugira umuronke man bakobwa bose umaze gukundana nabo nta mukobwa mu bakobwa bose mumaze gukundana nabo nta mukobwa uziyoronka sana umugore wanjye ntazigera strategique cyayitirize ubwirwa mujya mwige working hard wakora ibigiga man gukora cyane ubwira utuntu wakora basi uya no gukora cyane kutumika sana utawaganya watoto wasuri wako wengi kora cyane no gukora cyane tu yikoze abakobwa bezo ntibakunda abahungu badakora kuko umukobwa mwiza usanga akenera byinshi urumva rero udakora rero urumva ntushobora uzi ukamiriki mtoto mzuri nikibaho udakora uri kinebwe ntushobora gutunga umukobwa mwiza akenera ibintu byinshi umukobwa mwiza usanga yishima rero udakora usanga zo gusaba ivyo udashobora ugasanga birakunaniye akaca yigira mu zindi affaire nimba naho ukenye cyane nimba atacu ufise nimba atacu uraronka urabimwereka atacu uraronka ariko ukamereka ko kurarondera utawazuru utawaganye sana mzee uko nzi urukundo n'akazi n'ibijana wabonye sisi na buto urukundo n'akazi n'ibijana yes of course yes uko biri kose urukundo n'akazi ntibijana after kazi baadaye unaleta mapenzi yes uko biri kose turi kumwe na Landry promoter muri Top TV amaze guca byinshi bitandukanye turasubira inyuma yo gukora accident benshi bavuga ati ibiyasho byinshi urakora accident impanuka ikomeye cyane bamwe batangura kuvuga ati ko se ukora base uri mu bitaro byagenze gute Landry promoter yagiye kugira ryamanuka gute byagenze gute iminsi yose je nari ko ndavugwa ndababara cyane kandi iminsi yose yo umutananirwa ntariko ndaronka abantu sana acha oya vyara izo viniko fresh iminsi yose umuntu atagize ikibazo canke umuntu atari karakora ntiyoronka bamuvuga rero jewe
sindi imana sindi iki ndi umwana w'umuntu negezwa bateza kumvuga caba kibi canke ciza byose ndavyakira commentaire positive negative byose ndazakira kandi byose ni kubw'impamvu z'akazi kanje ya mu majambo make wari wagize accident imeze gute n'uducekeri amabuye yarambabaje yari ningiya ndakora udushite mu mutwe ni turaja kwigano nigeze kubona ati ndabona na commentaire mu kigano cha Hitop TV ati abantu bashaka kuntwara umukozi Alvin Gucci musubize hasi igihe ntari bwamugire uwari no munsi mbona mukukuya ko mutigeze muza Alvin janjalo katisha kamera pale nguja wangani poga beshe dora capital abantu bagomvye kumutwara rero abantu bagomvye kumutwara na wapaonyo unamufanya mtu jewe wana bazosubira bakiongeza tu bazobeshe kutananirwa kandi byarabananiye tu bameferi kwa sababu Alvin Gucci hari ahantu nifuza kumushikana kumufasha ingufu ziwe nizi wanje tuzishire hamwe amatumugeza handi hantu ndifuza yuko Alvin Gucci nyuma y'amezi 3 gusa azoba rurangiranwa ngaha mu kazi atari umwe amwegera amwega inamba kandi ndibaza muko murabibona n'umukozi mwiza cyane ndanamukunda no mu brother kandi rero ndagabishije n'abandi ma media abantu atakindi kintu bajeje utari guteranya abantu kumva yuko umuntu ariko arakora ngo aguhamake anafanya hivi sio poa ngokuya kama utapataza mingi rega hera isaidie kitu ni kazi tu exactement we need it to work exactement kuchongereza kazi siko naje no mu gifaransa muchongereza kazi we ni wakibonye no cyo hapo simbizi ni cyane simbizi ni mwambie bana misanje bagi Yesu uko biri kose turaja ku kindi gikorwa novuga yuko tumaze kubona ngaha Landry promoter ategwa n'abantu n'amakofa akajyamwe menshi mana jeyo Gucci yaripigwa amakofi ndugu yangu byarashitse kandi ujya mu kwanza sikia kama anataka kutoka mu ujya muntu twara ubutungane bwaramukurikiranye kandi bwaramuhanye byarahetse Gucci nawe Ivyiwe ryo muri Hitop TV ko ryari ryavuze ko ategerezwa kuvayo byagenze gute kugira dusubire kumubona sinzi kumwakurikiranye ibiganiro byose byaciye kuri Hitop TV twabishikirije tugicuka kumusaba umuvyeyi niwe yadufashije yabwi Imana imuhezagire mze wali Imana imuhezagire cyane mutama we no mustari mze cyane gose umwana mwiza akunda abajene bakora pako bangine baze banapenda watoto watumiki bakafanya kazi niko naona piko kipindi ko kinapita ku Hitop TV cha kina Sisiba kina Babutoi vipi Riana vitu gani ivyabo biragoye biracayobeye kandi rero ndibaza bukuru warashobora kumva byashoye gushikiriza urukundo no gushe vyose agiye uvanze urukundo n'akazi oya Butoyi ubuhindi Butoyi n'umuntu ze mu Ukraine mu Ukrainien Butoyi mu Ukrainien Butoyi mu Ukrainien bukuru wewe n'umubirigi yes uko biri kose nibazi yuko bijya bintu dutanga dushaka ko bariko barabisubira mu Zamagera n'abandi bantu bakunda gukwa vyabo bariko baraja hamwe ubwo bashobora nyine bashobora gukemura ico kibazo cyabo ko ibintu bibabaje nabonye byarababaje abantu benshi kandi nibaza neza ko bigiye gufata inzira uko biri kose Landry promoter namanda gushimira no bureka ndagushimire kuko ndazi ko ari benshi bakwanga sheno inakuwa monetize au niite hata uniuzia hata soda ni fana ngure ni fana umbwira ati inoti reka n'ubundi amafana yone ariko umbwira ati mvuye gutora mahera sasa ukikuna soda ndabijua aje umbwira ati mvuye gutora inoti umenyeshe sasa hivi tunza mu kipindi twigera tunanika yes uko biri kose ndamushimira cyane n'umubrada ambaye hafi amakuru ya sheri wawe mbega bigeze sheri wangu babwiza ukuri sema kama una demo tusikie mimi niko na demo yes uko biri kose tuko pamoja na Landry promoter umuvumbuzi yamfashije byinshi kandi nzoguma ndamushimira ni TV yubu the best and the greatest from +257 Burundian color Burundian vocal Burundian TV kandi ikindi kintu je nshaka kumbwirira abantu ngira abantu bareke kuja muri competition nagiye kuko jewe njejo ntihagire umuntu angirira nabi jewe nkompete n'abantu bajeje canke n'abantu badafise kamera minsi yozi kanjya abantu nibaza neza ko boba bashaka kuja mu competition n'abantu ngamwe ngo kumisha makuru nibaze neza ko bitabari sawa. Narabonye stati y'umukobwa
anize kuvuga izina nimeona stati nini kinibiki ariko aya ma challenge bamwe duhura nayo mu kazi biba ngombwa yuko umuntu adahagarara ko cyane kandi courage uko urakora ntuzigere uwo mwanya umuntu wese ashaka gushira mu higanwa ryo ryose kubera ko ikiranga ikiganwa n'ubushimwe mu gihe atabushimwe bwashyizwe ku meza ntuzigere utumwanya ku bantu bashaka guhiganisha okay no muzizina rya Landry promoter imbere canke utararonka ino studio canke utarimukira hano tuvuge yuko ryaduze cyane kuruta para n'Imana ntavyo nzi jira bigirwa n'abantu ntavyo nzi n'abantu urumva shobora kwishira hejuru no Jesse byo wanje tu naho benshi umwana wawe urabishika naho benshi babi bashaka kubishiramo madame akasema hivi ngwari kera je ngo ba muntu harandi promoter lakini hivi nikubera nawe bari ko abafise confidence arazi ko ari totomoye arazi ko jena arazi ko mie sinaseka mazamani nilikuwa kiruka njia nilikuwa player boy lakini narabihevye Landry reka ndagushimire nibaze ko felicitation kwere ibintu byawe bana bigenda neza ni fresh tu imana igwezagire kukomeze nababandi ba nigera namubona ko mutagashise yibonekera mwijoro iyo ndamufonye ko mutaga telefone higeri pasa akensha fona ndi mu gitanda haba igisanga ijoro rya sasita akagenda n'ingozi byukaja kumwitaba shizuga mama sita anakonda yuluze mama anapanda ngozi na sijui umviriza kwanza ni nyimbo na mimi natani towe nyimbo ikanda subiri kwanza yarindira hapo nataka ushaka usinye mu biti amapenzi subiri kwanza rindira rindira weje akarimbo karanyica rindira sha rindira ibana sivyo urindira kaka subiri ngwaji ngozi umwana mwiza umwana mwiza bisaba kumwitaho abana badakunda amajambo urega yaririmbye ku story uriyo ndi hai akamanyungurira ngo arankunda cyane mu kugenda n'akabayi ndamushakisha hose sindamuboneye n'umustomi urisusu binini sinzi ko ari umuntu oya sinzi ko ari umudemu afite bigangi twende na mamani tumalize Landry ufanye kazi nishaona kuri bakubona kutafuta okay abakunzi ba Landry promoter message igenda itumbera kuri bamaze dutsana basozera ikiganiro tuje mu bindi ndabakunda cyane ndifuza ko munshigikira naho ndagera ndumwana w'igihugu yifuza iterambere ku gihugu ndetse no kuri buri mujene wese akora cyane ndetse ndi n'umwana w'igihugu yifuza iterambere ndabwiye neza ko bankurikirana bose ndabakunda cyane gose ndetse nkaba ndahari nanje mugiye muzo mumfasha mu mugongo iterambere giwanje muzo kwa muribona ku munsi kandi sinzigiza amaramanza badukurikirana kandi nagomba kumenyesha n'abantu bari mu rukundo ati nkigera munaniko okay uko biri kose reka ndabashimira bakunzi ba Star TV mwariko muradukurikirana iyi televiziyo yanyu mukunda cyane we have the best exclusive news tuje gushigikira Top TV tuje gushigikira Star TV 257 niwe yangize uwundi no munsi kwera ko abakunzi ba Top TV barankundiye baraza kunshigikira nkuko namanda bazanira ibikorwa vya misi yose tabakunda cyane we have the best exclusive news we know how we do all the from Star TV all the from Burundi all the way kuva ku isi yose isi nzima ndabakunda cyane bye bye.